ujya muguri mwibwizwa shingiro ufasha mukufasha leta mukora ivy'ubutunzi le conseil économique et social ujamwe abahinga n'abandi ujya mugwi nusubireho nukore ikitutangaza nuko ukore nuko tubona muri budget hari miliyoni 136 ziwanditseko none ziriko zigiriki ayo mahera ari kuri conseil économique et social muri budget ari kamarira iki gihugu igihugu gifite ingwane z'ubutunzi nkiki hariho ateza kuja umugwi w'abahinga n'abandi bose bufasha leta muri ivyo bintu vy'ingorane bakekrira hariko imiliyoni 136 none uri kukora iki izo biro ziko zikora iki mubizi twaratanguje umugambi ejo bundi notre argent notre droit umugambi w'imyaka 10 mugabo projet ya mbere twayitanguje ejo bundi ubu rero turabandanya twarabye ko ikivi kigiye kubandanya uno munsi dushaka kubwira ikabarundi kandi dusaba na leta nibijanye n'ibikorwa remezo byo bita infrastructure n'ivya energy turavye ingene amafaranga leta yateguye gukoresha mwaka uheze biriko biragenda n'ingene twabibonye tutaka gutegura n'ingene vyogenda mu mwaka uza ubwa mbere ho mwese murazi yuko ibijanye n'ibikorwa remezo infrastructure ni ibintu bihambaye mu buzima bw'igihugu nivyo vyerekana ingene igihugu cyo kiratera imbere mu mibereho myiza y'abanyagihugu nivyo vyerekana ko igihugu gishobora kugira umuvuduko mu vy'ubutunzi wita croissance bihereye ku bantu bagwiza tunga baca baronka aho bakorera heza ibyo navyo ni nkibiki naya mabarabara ibibiraro ibibuga vy'indege ibivuko inyubako za leta amabatima y'amabiro leta ikoreramwo nibindi aya izingomero gushira umuyaga nkuba mu gihugu ivy'amazi meza ibijanye n'iterambere ry'itumanaho ivyatike nk'ivy'amafibre boutique ivy'amastade y'abantu baje gushikira ku bipira canke ibiki ivyo byose biri mu bikorwa remezo ivyo rero twariko turiga tuti none turayimeze gute ubwa mbere hoho turavye nko muri ibyo turimo iyi turabona yuko muri yo budget barashizeyo amajana 344 z'amarundi mu nyumva miliyaridi mugabo ico twace twabonye nuko hanini 75 kwijana miliyaridi amajana 258 nayagenewe kujana kuri ryabarabara ry'indara yiriva muri Tanzania iriza nukuvuga rero yuko ahanini ayo izo miliyoni zibonekera muri irya barabara ry'indara iko yakora ukabonera neza yuko ibindi ayo mabara asanzwe mu gihugu izi nyubako zisanzwe ukabona yuko amafaranga ari make cyane uravye nibi byo gushiraho umuyaga nkuba mu gihugu ukabona ko ari bike cyane ivyo rero ni ibintu bigaragara kuko urabona nk'inyubako usanga ngo miliyaridi 11 yamabarabara miliyaridi 24 ukabona ko uravye ivyo tegeza gukorwamwo ukabona ko ari bike cyane kandi izo nyubako zikenera amafaranga menshi nk'ivyo kushiraho umuyaga nkurabona yuko bifite amafaranga make cyane miliyaridi 9 kugwiza umuyaga nkuba mu gihugu amafaranga make uravye ico bitegeza kutuzanira ibintu twabonye cyane tugarutse ko n'ibintu bikurikira ubwa mbere nuko nyene tubona yuko amafaranga agenewe vy'amabarabara n'ivyo by'umuyaga nkuba ni make abwirizwa kuduzwa kuko ni make kandi biragaragara hanyuma ikindi tubona niki nuko amafaranga agenewe ivy'inyubako harakenewe gufutuka neza izo nyubako izarizo urabona inyubako kumvana ngo pare y'inamashinga mateka hariya kumvinda hariya mugabo ntubibone neza bigaragara muri ico gitabo kereka amafaranga leta izokoresha birakenewe rero yuko
ubwa mbere amafaranga aja gukora yiyongera kandi byo kumara agafutuka neza. Ikindi tubona nuko gikwiye guhara nuko tubona yuko hakiriho amaproje ubona horubije kandi iyo ngendo twiyumvire yuko yotera ihera canke igabanuka. Nuko tuvuga pare nk'akarori nk'ama stade urashobora kubona ziriko zirubakwa mugabo nkuyibona muri bije. None amahera yo gukora stade abatojwe gute azokundwa gute? Ufashe nk'iyi stade irikirubakwa ngaha yo muri iyi stade yo Intwari utayibona muri bije y'igihugu biba bimeze gute? Hariho inyubako ziduga ubona nk'izo wanga amabiro ma province canke nibiki utigera ubona muri bije y'igihugu. None izo nyubako zubakwa gute? Ibyo rero ni ingendo yo guhagarika. Bavuga ko dushaka ibintu bija muri ordre neza bikuriza amategeko kandi bigagira intumbero kugira bikontorogwe. Iyo ngendo guhagarikwa kuko nta kuntu uri kurategura ikintu ngo ntikigaragare kitagaragara mu mahera leta izokoresha nibishoboka. Nyimba uvuze ati ijya nyuma kwa parlement heruka kubaka n'amashinga mateka ifoko tuyibona muri bije yategura amafaranga ngana gute yubatswe nande igize woro niwo muco uza guteza imbere ibijanye n'iterambere ry'amafaranga. Iyi stade kana kirikirwa iri muri bije, inyubako ya buramatari kana iri muri bije, inyubako y'ipare iri muri bije. Ibyo rero ni bintu bitegerezwa guhinduka. Hanyuma ikindi nuko tubona amaproje avugwa atadahamu yabona bayanditse muri bije. Twebwe rero nka tuzinura amaproje avugwa azokorerwa gute? Amahera nibiki ntabona no muri tirage mu mfashanyo ntabona no mu mademire trike nta nahamu yabona. Twadusaba nk'abashikiranganje ko muri no minsi bo tuyagira neza ayo mahera ingene bezo bigenda tutayibona mu mafaranga leta izokoresha mu mwaka muri iki gitabo. Bimwe ndetse no muri iki gitabo ca sese chapito ca plan national de development ntubibone. Nkabiyavuga twanditse umushiranganje bikorwa remezo bavuga ngo amarogement ngo agira yubakwa amazu menshi abantu biyandike. Ivyo bintu none ko atavyo tubona muri budget y'amafaranga aje gute? Ni finance mimeze gute? Na ari partenariat public et privé bo tubwira kuko na leta ifite ivyo izokora kandi bigaragara naho leta izotaga. Twage tuvuga ngo ama building bashobora kuzubaka igitega ngo 30 birihe ntabyo tubona. Turifuza ko n'umushikiranganje nawe nyene rimwe boza tubwira neza muri redevabilité neza amafaranga nazo zoboneka aeroport do bugendana yaho rivuga imivugwa nta namubona traçabilité. Cyo gituma tuvuga tuti none abantu bari kubariyandika ngo amagira hubakwe ayi mahera ari ko atari muri iki gitabo azoboneka gute? Ibyo byose ni ibintu bikwiye kuza biragaragara abantu bakayobora tuti hagiye mwaya bizogirwa naba uyu muco ututawuzanye ntaco tuzoshikako. Ikindi nuko tubona ko habuze coherence no kuvuga ifatane gibikorwa remezo byo hejuru nibibera mu makomine. Coherence muri planification hejuru no mu makomine ni kibazo. Ingene imigambi vugwa hejuru n'ingene iza kubonekera mu makomine n'abayitunganya kandi twakwita kwikomina ariyo shingiro y'iterambere ry'igihugu. Ivyo akoma province vyo muri budget ntubona aho biri kandi province mu bisanzwe ntawe yanditse kwijera amafaranga ngo ikora ibintu nivyo muri administration centrale. Hama mbwa twatubona nyene ko navuze yuko hari ama projet ari muri plan national de développement iyo gushiraho guhindura iyirezo yaya matara ya installation y'igisagara ca Bujumbura gumacika haro henshi bikiri byo kuba kunwa z'igikoroni. Aya mazi je bundi barabuze amazi meze ngene byasubira mwazara cikagurika usanga bigoye ingene ashobora kuyasubiriza. Ibijaye na stock strategique carburant ingene yo kubakwa ibi muri iki gitabo mugabo ntubibona neza muri nteguro usanga leta amafaranga izokora ibintu byo kwikwegura by'ama projet ngambizi by'ibanye nkuru y'isi yose bagushikiriza. Tukabona nko muri projet jiji murembwe nayo nyene irafise rotare muri ajya amafaranga ukarama barrage
yanditswe muri iki gitabo ca plan national de développement yanditse azokubakwa ukaraba yari karahera amaze kubakwa ikibazo. None dusabiki turasaba cyane ko hobaho ikintu igitabo bita programme d'investissement public bayita PIP, programme d'investissement public nani zirari kandi no ngaha iyo dokima yabwirizwa kubihari. Ico gitabo cerekana ibikorwa remezo byose igihugu kiteza gukora mu mwaka n'amafaranga bizotwara byo programme neza no makomini mabarabara zubakwa ibi byose tukamenya neza nta kintu na kime kijanye na investissement gishobora kuza kiruwa kwa tukitabanje kwandikwa muri ico gitabo kizwi n'abarundi. Ayo mafaranga bari katozwa nta muco burimo ninge shobora kuzana zangendo mbi usanga ziriko ziramunga igihugu. Programme d'investissement public ayo maproje kabuzi ko yanditse n'amafaranga azotwara ariko arubakwa tukabona za tableau zerekana maître d'œuvre ari karacubaka délai d'exécution umwanya bizomara. Urona nk'ibiti nga mu Burundi usanga inyubako ziriko zirubaka waca bimwe ijya tabizira kwereka ntunayibona kitene werekana umuco niyemezo do surveillance irikirabira irikiravyubaka tukabimenya kuko n'amafaranga y'igihugu bizubaka mu minsi ngahe. Hanyuma ivyo byuko haba ama projet kubaka inyubako utigera ubona muri budget ivyo bintu byohagarara. Nta n'umuntu yo kwizera transparence ibintu nk'ivyo bikihari. Amafaranga ni byose itegeko riranditse mugabe inyubako nayo kubakwa atahuyibona n'amafaranga rikavaye atozwa gute agererwa he nindazo ya controller biriko vyubakwa nande. Ivyo bya bintu usanga twaramaze imiti ko turubaka bubaka nk'ibyo amaze ugasanga tugeze iki gihe usanga atanka stade mpuzamakungu ifise dufise kubera iki muri planification ntaho twavyanditse ngo bije mu kigega tubipriorize nyimba ari byo dushaka ukamara iminsi uri kurubaka hirya no hino bitari muri ukaza kura muri evaluation ugasanga baje kwevariwa ntaco washitse ko kigaragara n'impwino mpuzamakungu ntiziriko ziraza ntibishoboka. Iyi ngendo royo yo kwiyadukiza ngo ngira nubaki kiuri naka canke nibiki yibwiza guhagarara. Ivyo ara nico bita concussion kandi ihanwa n'amategeko mu gitabo cacu ijya loi anti-corruption. Gutoza amahera gutoza amahera ande uri amategeko ukazokora ibintu kandi kuyatoza mu gihugu ukazokora ibintu bagukontrole ntibagize iki. Iyo ngendo muzago ntiyime dushaka gukira tugororoke tuve muri ibi bintu duhitiyemo tugororoke. Hanyuma kiri dusaba nuko hogaruka ubushikiranganje bw'imigambi ya leta ministère du plan itegura imigambi neza bwego hejuru gushika ku makomine kugira biboneke. Iyo ministère iragaragara ko ikenewe muri iki gihe kandi iyo ministère kenshi gaci baratashe kuri primature mu gihe haba hari umushikiranganje wa mbere kenshi imbere mu bihe nkabene ivyo arashobora kuba umushikiranganje wa mbere agacama aba n'umushikiranganje w'imigambi ya leta hagaca bini direction de la planification ministère il a secrétariat d'état du plan ibiri muri premier ministère kugira kurikirana neza iyo planification ibyo bintu bigira vyubakwe tubirabe tugiriki nibihe biri prioritaire nibihe bitari prioritaire dukore kuri yo document de programme d'investissement public kandi babihari hagasubira hiyo ministère rattaché ija muri primature kuko umushanje amara abari karakordona l'action gouvernementale no kuva yuko niyo ministère hari aca kogodora n'ikega ca leta bica vyoroha tukamya tuti ni commune hazuba kwiki kijanye n'ikizo acubatswe muri au niveau central ki amahera azova hejuru aja muri investissement communal angana gute ayanda azova he kandi yo secrétaire gaci contrôle planification na évaluation n'ama statistique locale nukuvuga ingene ibintu byifashe mu makomine no hejuru uhera kuri statistique hanyuma gaca ico bita gushira ico bita un système de suivi évaluation de construction des infrastructures ya projet ingene suivi kugendura suzuma ibyo samaya tunera gukoresha bivaho dusuzuma gute hariho ibigo bibijejwe ayo mamezo do surveillance reka akora ama projet
hariho nizi institution z'ama espèce générale de l'état canke n'izindi cyabuza kuraba ingene biriko biragenda. Hari n'amashinga amategeko ishobora kugaragaza kubiraba ikoresheje za Cour des comptes. Hariho natwega abanyagico bita contrôle citoyen de l'action publique. Twamaze ko niyo PIB yo programme de publique twese tuzoja hamwe tuvuge tuti iri barabara riranditse ko rizubakwa, iyi nyubako iranditse ko ari izubakwa, iriko yubakwa nande, isoko ryatanzwe nande, azogyubaka mu misi ingahe, ntabwo unyegeza nyimbo tushagukira. Hanyuma ikindi nuko urya mugwi le conseil économique et social urya muguri mwibwizwa shingiro ufasha mu kufasha leta mu kuraba ivy'ubutunzi, ujamwe abahinga n'abandi, urya mugwi nusubireho nukore. Ikitutangaza nuko ukore nuko tubona muri budget hari miliyoni 136 ziwanditseko, none ziriko zigiriki. Ayo mahera ari kuri conseil économique et social muri budget ari kamarira iki gihugu, igihugu gifite ingwane z'ubutunzi nk'iki. Hariho ateza kuja umugwi w'abahinga n'abandi bose bufasha leta muri ivyo bintu vy'ingorane bakekrira, hariko imiliyoni 136. None uri kukora iki? Izo biro ziko zikora iki? Hanyuma ndetse yitegura dutegura ico bita stratégie de mobilisation des fonds ko kirabuze. Aya mafaranga yo ma infrastructure ni menshi cyane. Bade yanditse mu cigwa yagize mu 2010 yuko Burundi kugira bushire kugira todo croissance iboneka botegeza kuronka imiliyaridi 6 zirenga z'amadolari, imiliyaridi 6 zirenga. Kandi rivyo mu 2010 nukuva ko bishobora kuba vyariyongereye. None amafaranga ashobora kuzoboneka gute? Strategy dufashira ubwa mbere hariho imfashanyo. Uburundi ntibushobora kwishapa ku mfashanyo. Nta gihugu cyaragize ingwane nk'ubu cyagisha gutera imbere kidaciye ku mfashanyo. Ivyo byo ni ngombwa, uri karabi atubwira ibindi nibikunda. Aho rero strategy yo kumubiriza imubundi imfashanyo ibanza gucamo. Uhejeje imfashanyo naho nyene igakubwira kugira akamaro ninge ndiri kurayikoresha nivyo uri kurakora. None ukinanirwa no gukoresha iyo baguhaye, erega twe turacari kure. Niyo baguhaye niyo baduhaye iracatunanira gukoresha, iracatugoye, biracatugura. Urumva nico kibazo mwarabibonye ejo bundi. Iyo ni etape ya mbere. Etape ya kabiri rero ni ucuja muri bimwe bita gushora kuja ku madeni aboneka canke amafaranga uja ku isoko y'amafaranga ukayaronka. Ugavuga kuri stade ya indi bavuga bati partenariat public privé. Kwera ufise inzego n'uburyo buboneka, haraza bagwiza tunga mugakorana bagashobora gukora ibikorwa remezo kwera babona ubutoro usigaye ufise mu gutunganya ivy'igihugu n'uburyo n'abantu ukoresha. Iyi strategy rero tubwiriza kwicara tukayikoresha. Ninge ni mitahe y'abagwiza tunga iza. Ubu twokwevara mu Burundi partenariat public et privé imaze kutumarira iki? Mu bijanye n'ibikorwa remezo imaze kutumarira iki? Nta na kimwe. Ama projet usanga hari tirage sur donga ahanye mugabo gasanga duhera duke. Turakedi kwa dushaka kumobiliza nko muri yaridi w'amadolari kugira dushobore gukora ama projet aboneka. Ahantu naho tuma turi nyuma barabara za fibre boutique raba izi nyubakwa iki raba turi nyuma. Urumva rero ibire vy'inyubakwa nuko bitegezo biragenda n'amamaketa akaboneka niki bikaba ibintu bizwe n'abari ko barabikora. Naye handi ho ibi rero tuvuga tuti mu ntango ya budget y'umwaka uza bitegeze gukorerwako ibi twaduhejeje kushikiriza.